Ivyuma ntibisezerana mudutunge kuri ako kabazo gaciyemwo ariko mudukundire dutangurire ano makuru ku ngingo nkuru ziyagize. Umugambwe CNL utavuga rumwe na leta y'Igitega urongowe n'inzego zatowe mu mwaka w'ibihumbi 2019 bishikirizwa na Pierre Nkurikiye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego kuri uyu wa kane mu ntara ya Muramvya. Itunganywa ry'uturere tw'amatora rikwiye gutegurwa neza mu itegeko rizogenga amatora Uburundi bwimirije mu myaka y'ibihumbi 2025 hamwe no mu bihumbi 2027. Igisabo c'umugambwe wa Rwagasore UPRONA ni mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwemeza ko buherutse kwakira ivyipfuzo vy'umugwi ujejwe amatora seni kubikwiye guhinduka mw'iryo tegeko. Bugategekanya rero kubonana vuba n'abagize uwo mugwi hamwe n'abanyamigambwe kugira bakorere ku ntererano zabo vyega bose. Idonido bana natwe muri ano makuru ni mukanya. Twongera kubaramutsa tubaha ikaze muri ano makuru. Inzego z'umugambwe CNL zemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nizatowe mu mwaka w'ibihumbi 2019 bishikirizwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje mu kiganiro c'abavugizi b'inzego mu ntara ya Muramvya kuri uyu wa kane. Pierre Nkurikiye abishikirije inyuma yaho muri uwo mugambwe hari impande zibiri zidahuriza ku burongozi bwawo. Ico twomenyesha mu bushikiranganje nuko ikibazo kiri mu mugambwe CNL ari kibazo c'imbere mu mugambwe. Nta muntu numwe wo hanze ari inyuma y'ibiriko birabera muri uwo mugambwe. Ni kibazo c'uburongozi kiri imbere mu mugambwe CNL. Hanyuma rero impande zibiri ziriyo zose zarituye ubushikiranganje, hambushikiranganje nyakuba mushikiranganje yarabakiriye arabumviriza. Umwe wese arabaha n'impanuro zikwiye yisunza amategeko kugira ngo bagende bitunganye bakemure ikibazo c'uburongozi kiri mu mugambwe babone kugira uburongozi bwiza kandi bose bahuriyeko. Ibi rero bisa n'ivyabagoye. Ubushikiranganje bumaze kubona yuko batariko barabikora nkuko bwari bwabahanuye bwahavuye bufata ingingo yuko ibikorwa vyo mugambwe bibanza guhagarikwa mu Burundi bwose kubera bwari bufise amakuru yuko hamwe vyoba nk'amakoraniro ahuza abantu benshi hashobora kuba ugutana mu mitwe gushamirana hagati y'impande zibiri. Uno munsi icemewe mu bushikiranganje kuvyerekeye umugambwe ni cemejwe n'amategeko. No kuvuga yuko inzego zihari zahagiye zisunze amategeko y'umugambwe yo mu mwaka wa 2019 nizo nzego zihari biciye mu mategeko nizo zemewe n'amategeko. Ivyo bakoze mu nyuma ibi vyo gukurakurana namwe bakurakurana turarindiriye ko bazobishikiriza ubushikiranganje hanyuma buzoheza buvyige buraba amategeko ko yubahirijwe na cane amategeko asanzwe agenga uwo mugambwe yo mwaka wa 2019 hanyuma uzoba afise ukuri ubushikiranganje buzoheza bwico bivuzeko. Umugambwe UPRONA ubona ko itunganywa ry'uturere tw'amatora rikwiye kuzotegurwa neza mu itegeko rizogenga amatora Uburundi bwimirije mu myaka y'ibihumbi 2025 hamwe no mu bihumbi 2027. Uwurongoye uwo mugambwe wa Rwagasore akaba abivuga akabona ko uko amakomine yatunganijwe gushasha hashobora kuba inama mpanuzwa jambo ya komine
ishobora kugira abajenama benshi. Olivier Nkurunziza asaba ko inama nkenguzamateka itanga umuco ku bijyanye n'ibitigiri by'amoko uko bigikenewe cyangwa bitagikenewe. Ikindi tubona mu nteguro y'amatora iri kwiraba n'ibijanye n'integuro nshasha yo gutunganya ukuntu intara amakomine n'igihugu bitunganijwe. Ubu rero turavye ukuntu komine ingana, biraboneka neza yuko dushobora gusanga hariho nk'ikomine uzosanga ifise abari mu nama ya komine barenga 200. Murumva ko ari ibintu bidasanzwe dutezwa guterera mu matora kugira ngo inama ya komine izokora igikorwa cyo kwiyumvira no gufasha abarundi vy'ukuri atari isoko ry'abantu turavye ubunini bwa komine. Ivyo rero na umugwiseni n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ivyo rero navyo nyene biraraje ishinga umugambwe w'abadasigana kubona ukuntu iyo nama ya komine izobingana. Ikindi ni mu nama nshinga amateka n'ivyo ibwiza shingiro rivuga yuko abashinga amateka bazoba ari 100 n'abarenga, ariko gushika ubu nituramenya mbega intara bazokwitozamo ni zintara shasha ni za kera. Ivyo vyose ni ibintu bitegezwa gutomorwa mu itegeko rigenga amatora kugira ngo twitegura tube turitegura hakiri kare. Ikindi tubona gihambaye kandi cyo kwigwa kikiwezwa nuko havugwa mbere no mwibwirizwa shingiro wanashaka bikaja bija no mwibwirizwa y'amatora. Uno musi abakenguza amateka intara zizoba ari 5. Turiko turibaza mbega abakenguza amateka bazoba ari 10 kwibwirizwa shingiro, ariko rivuga kuko ibwirizwa shingiro n'iryo tegeko rigenga bayandi mategeko yose. Murumva ko hari ibibazo byo kuganira no guca hirya no hino. Ikindi tubona gigirimwo intambamyi mu byo gutegura ibwirizwa rigenga amatora nuko mu ibwirizwa rigenga amatora handitsemwo ibitigiri ku moko bitegezwa kujamwo, ariko mu ibwirizwa shingiro ry'uno munsi kandi handitswe ko inama nkenguza amateka izotanga ikavuga iti ibi bitigiri birashobora kuvamo cyangwa bikagumamo. Uno munsi bitaravugwa navyo nyene murumva kwitegurwa ryayo akiriho agahaze. Dusaba ko inama nkenguza amateka yotunganya ivyo bikorwa hakiri kare. Twarabonye ko yashizeho umugwi kugira ngo bizofashe gutegura iryo tegeko neza. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA. Hagataho ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bumenyesha ko buherutse kwakira ivyipfuzo vy'umugwi ujejwe amatora seni kubikwiye guhinduka mu itegeko rizogenga ayo matora. Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati akavuga ko ubushikiranganje butegekanya kubonana vuba n'abagize uwo mugwi, hanyuma mu nyuma ubonane n'abanyamigambwe ngo baronswe akaryo ko gutanga intererano zabo kuvyo hinyanyugwa. Tubandanya ano makuru rero twashimye kugaruka ku ngingo zimwe z'itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka w'ibihumbi 2019. Zimwe muri zo biboneka ko zoba zikeneye guhinyanyugwa. Aha tuvuge nk'izijanye n'urutonde rw'amatora, aho iryo tegeko ryerekana ko amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'ay'abajenama b'amakomine abera rimwe. Ni nkuru ya Dorebe Ingabire. Dusomye itegeko rigenga amatora ryo kuwa 20 Rusama 2019 uko amatora akurikirana. Hatangura amatora y'umukuru w'igihugu abera rimwe n'ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine, hagakurikira ay'abakenguza amateka, mu nyuma hagaca haza ay'abajenama bo ku mitumba n'amakartie nk'uko biri mu ngingo ya mbere y'iryo tegeko. Ingingo ya 89 ivuga ko ikiringo c'umukuru w'igihugu ari imyaka 7, abashinga amateka n'abajenama b'amakomine nabo bakagira
ikiringo c'imyaka 5 ku bijanye n'amatora y'abashinga amateka batogwa hisunzwe intara nk'uko biri mu ngingo y'105 itegeko rishasha rigenga imihingo y'igihugu ryerekana ko Burundi mu mwaka w'2025 buzoba bugizwe n'intara zitanu. Mu ngingo y'108 inama nshinga amateka ibigizwe n'abashinga amateka 100 harimwo ibice 60% vy'abahutu n'ibice 40% vy'abatutsi, bagizwe kandi n'imiburiburi n'ibice 30 vy'abakenyezi. Kuri abo bashinga amateka hariyongera ko abo mu bwoko bw'abatwa hisunzwe intonde zatanzwe n'amashirahamwe yabo buyemewe n'amategeko, hisunzwe kandi iterambere ridakumira n'imihingo yose y'igihugu. Intebe zo mu nama nshinga amateka zigabanganywa hisunzwe amajwi imigambwe yaronse mu matora, aho imigambwe idashikana ibice 2% nta kibanza ifise, co kimwe n'uwigenga adakwije ibice 40% vy'amajwi aho yitoje, bitegekanijwe n'ingingo y'136 y'iryo tegeko. Inama nkenguza amateka igizwe n'abatowe n'abajenama b'amakomine, intara yose igaserukirwa n'abakenguza amateka 2 nk'uko bitomorwa n'ingingo y'142 y'itegeko rigenga amatora ryo mu 2019. Ingingo ya 38 yerekana ko ibikorwa vy'amatora ku rwego rw'igihugu cose bihagarikirwa n'umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora seni. Mu ntara umugwi seni ushinga abawuserukira bagize umugwi sepi, mu makomine naho umugwi ujeje amatora mu ntara sepi ugashinga umugwi sesi itunganya amatora. Dorebe Ingabire urakenuye. Tubandanya ano makuru. Ibiharuro vy'abicwa n'inzara ngo biriko biragabanuka ku isi, ariko intumbero yo kurwanya inzara ikaba itarashikwako, bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu FAO. Amakuru rero dukesha Euro News avuga ko iryo shami rya ONU ryemeza ko inguvu zitegerezwa kongerezwa kugira ako karanda k'inzara gatsindwe gushika mu mwaka w'2023. Iyi nkuru twayiteguriwe na Sheila Irambona. Ayo makuru menyesha ko inyuma y'umwaka ibiharuro by'abantu bageramiwe n'inzara biduze, ngo ivyo biharuro biriko biragabanuka kuva mu 2022, ngo muga ibiko birakogwa bikaba bidakwiye kugira hagwanywe inzara ku bwihangiro bihaye ryo gushika mu 2030. Ivyo bikaba bivugwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Cindy Holman akora muri iryo shirahamwe yanonosoye ivya ekonomi arabisigura ati ibiharuro by'abishwe n'inzara ku isi yose vyerekana ko ibice 9 vy'abantu bari ku isi bishwe n'inzara. Turavye muri kino gihe abishwe n'inzara benshi bari mu bihugu vya Aziya, ibice vya baba 55%. Muga ahari umurindi uriko uraduga cane wabishwe n'inzara ni mu bihugu vya Afrika. Ayo makuru abandanya avuga ko ibituma ahanini haba inzara ari ingwano, ingorane z'ubutunzi n'ibijanye n'ihinduka ry'ibihe. Muga ngo ivyo bituma haba iyo nzara bikaba biriko bifatwa nk'ibisanzwe, kandi bikaba biteye amakenga ababikurikirana. Uno ati dutegerezwa kuduza inguvu kugira tugwanye yaba ivyo bijanye n'ihinduka ry'ibihe canke ibindi kugira tugwanye inzara gushika mu 2030. Ayo makuru arangiza avuga ko mu buraro bushira ubuseruko bwa Afrika ngo niko gace kariko karabonekamwo inzara ikomeye kuva haciye imyaka 40. Abantu barenga miliyoni 23 nibo bishwe n'inzara mu bihugu nka Kenya, Somalie na Ethiopia. Dans la corne de l'Afrique, qui souffre de sa pire sécheresse depuis 40 ans, plus de 23 millions de personnes sont en proie à une grave famine en Somalie, au Kenya ou en Éthiopie. Sheila Irambona urakenuye. Aha niho dusozereye amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye munezerwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.